urumuri rw'amahoro ruvuye mu ntara ya Rutana buramatare w'iyo ntara yaruhereje mugenzi we w'intara ya Bururi ku rubibe rw'izo ntara uciye muri komine Rutovu y'intara ya Bururi. Urumuri rw'amahoro rukaba rwaciye ruja kumurikira ibikorwa vy'iterambere byari bigizwe no kubaka umushinge w'ibirasi bitandatu by'ishure shingiro rya Kijima riri muri komine Rutovu hamwe no gusasa ibeto mu kirasi c'ishure gitiriwe umugabekazi w'intumwa y'Ikaganza muri komine ya Vyanda. Urumuri rw'amahoro rukaba kandi rwamurikiye ibikorwa vyo kubaka inzu y'ibiro vya komisariya y'igipolisi iri ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi. Mu mpanuro yatanze buramatare w'intara ya Bururi Leonidas Bandenza amaso yahamagariye abene gihugu bose kurwanya ubunebwe abajeje intwaro nabo abasaba kwereka abo barongoye imbono y'igihugu kiriko kiraja. Duhamagariye abene gihugu mwese gukurikiza iyo mbono yuko umuntu yova mu bunebwe kumarigara akaja kubikorwa abone abevuye niyaja. Ba musaneri twababwiye ko bohimiriza abene gihugu mu kubaha imbono y'ukubona iyo turiko turaja. Mu butumwa bwarungitswe n'umukuru w'igihugu bwashikirijwe na Epipode Baranyikwa arongoye ishiramwe ry'intwara rumuri aho urumuri rw'amahoro rwaciye hose yibutsa abantu ibijanye n'imbona kazoza y'u Burundi gifashe mu mwaka wa 2040 aho umuntu wese canke indongozi ahamagarirwa kuraba ko ivyaha yakora bizomushikana kuri iyo mbono. Akaba kandi ahamagarira abene gihugu kunagura igitegwa c'ikawa kuko kiri mu vyinjiza amafaranga y'agaciro igihugu gikeneye. Hariho mugambi mushasha ujanye n'ibiterwa mvamakungu byabikawa icayi. Nazi ko ngaha muri Vyanda ari isi nziza ishobora gutanga ari ibyo bibiri canke kimwe. Ivyo navyo mu binagure kuko nibisata bihambaye bizotuma dushobora kuronka umwimbu mwiza tugashobora gushora uwo mwimbu mu makungu tukaronka ayo mafaranga va makungu adufasha kuronka ivyankenerwa. Nivyo rero vyotuma muri rusangi dushobora gushika kuri iryo terambere. Intwara rumuri zikaba zatanze imifuko y'isima 55 muri buri komine urumuri rwaciyemwo. Tubamenyeshe ko imbere yo kuva mu ntara ya Rutana uburongozi bw'iyo ntara bwatekereye impamba igizwe n'ibifungurwa. Intwara rumuri Yo mundo